iyo bavuze ijuru wewe uvyumva gute ga muntu w'Imana? Aho niho abakijijwe bose bazoba, kuko ni isezerano twasezeraniwe n'itazi kubesha. Igihe Yesu yagomba duge mw'ijuru, asize isezerano. Iryo sezerano riri mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Yohana igice ca 14 ku murongo wa mbere. Ayo majambo twama twayasomye kenshi, nawe woba wari wamye yasoma, ariko ntitworambirwa kuyibukanya. Haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. N'aya majambo y'Imana kw'isezerano Yesu yasize asezeraniye abizera. N'amajambo akomeye cyane, n'amajambo twama twaganiriye ko akenshi. Amajambo atubwira ko iwacu ari mw'ijuru, amajambo atubwira ko Yesu yagiye kudutegurira ivyicaro, yagiye kudutegurira amazu aho tuzokwibera mu bwami bwo mw'ijuru. Iryo sezerano rero niryo abizera bose barindiriye. Ntidukekeranya namba, twebwe abizera iwacu ni mw'ijuru, nk'uko tubisoma mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi igice 3 ku murongo wa 20. Yanditse avuga ati tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza wacu Yesu ko azova. Azohindura imibiri yacu urufafara ishushanywe n'ubwiza bwiwe. Bene data, iwacu ni mw'ijuru. Ngiryo isezerano twasezeraniwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Egome, turabona igihe kigeze cyo kuduga mw'ijuru, ingene Yesu yasezeye abigishwa biwe, arabasezera asize abasezeraniye iri sezerano. Turabona ingene ngo yabajanye ngo abashikana ahantu harabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Nuko rero ngo atandukanwa nabo, aduzwa mw'ijuru. Igicu kiraza ngo kimuduza mw'ijuru. Nuko rero ngo agitandukana nabo, ngo baguma barangamize mw'ijuru. Abigishwa ngo baguma barangamije mw'ijuru. Nuko ayo majambo turayasoma mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa igice ca mbere ku murongo w'9. Tuhasome. Haravuga ngo amaze kuvuga atyo aduzwa babona, igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru akigenda, abagabo 2 bambaye impuzu zera, abo bari abamarayika, bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Buno basubira Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu, nk'urugendo rwemewe kugendwa kw'isabato. Bashitse barurira baja mu nzu yo hejuru, aho bari basembereye ari Petero na Yohana
na Yakobo na Andreya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. N'ayo majambo y'Imana atwibutsa isezerano twasezeraniwe n'umwami wacu. Bene data nshuti zanje, bene data mudukurikirana kwino rubuga rwa Sabanegwa TV, iwacu ni mwijuru. Igihe kizogera nk'uko Yesu yabisezeranye atazi kubesha, igihe kizogera agaruke kutujana kugira ngo ahari natwe abariho tuba. Ni koko tuzoduga, tuzorenga inyenyeri, tuzorenga izuba, tuzorenga ukwezi. Ivyo birere byose tubiminuke, tugende tuduge, twatira ijuru, dushike iwacu mwijuru, dushike mu bwiza bw'Imana, dushike aho Imana iba, dushike abamarayika bari, dushike ibinyabugingo biri, dushike mu bwiza bw'Imana, dushike hatagira urupfu, dushike hatagira ingwara, dushike hatagira amageragezwa, dushike hatagira ibibazo. Aho rero ngo niho tuzokwama twibera, twibanire n'Imana akaramata, twibanire na Yesu akaramata. Nta mubabaro uzobayo, nta ngwara zizobayo, nta vyago bizobayo. Tuzokwama tunezerewe, haleluya, tuzokwama tunezerewe. Ngo Imana izosasa ihema hejuru yacu, tuzokwama twibereye mu kayaga k'Imana. Nta magorwa, nta kuniha, nta kuvuga ngo ndaraye ubusa, nta kuvuga ngo ndagwaye, nta ngwara zizobayo. Tuzokwama tunezerewe ibihe byose. Mwene data wihangane, naho ibibazo ari byinshi muri iyi si, naho amageragezwa ari menshi muri iyi si, ubupfubyi burababaza, ubugumba burababaza, ubupfakazi burababaza, ariko niwihangane, iwacu ni mwijuru. Niwihangane, ivyo bizoshira. Hari umunsi uzotwenga twenga, hari umunsi uzonezerwa ibibazo birangiye. Mwene data ndakwipfurije kuramiriza, ndakwipfurije kwihangana. Wihangana ivyo bikugerageza, igihe kizogera isezerano ry'umwami wacu Yesu rishike, aho tuzokwigira iwacu, iwacu mwijuru, hatagira inzara, hatagira ibibazo, hatagira ubukene. Imana idufashe cyane. Rero aho niho tuzokwigira kuri uwo umugwa w'abera, umugwa wateguriwe abera, ngo uriko uratunganywa kuri Yerusalemu musha. Ntabwo ari Yerusalemu yo mw'isi, ni Yerusalemu musha. Haleluya. Ijambo ry'Imana avuga ngo mbona umugwa wera wururuka uva mwijuru, ngo umugwa wera Yerusalemu musha uriko uratunganywa. Aho niho Yesu ariko aratunganya kugira ngo umugeni wiwe azanezerwe bihagije. Mwene data wihangane, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo intambara ari nyinshi, niwihangane. Igihe kimwe tuzokwirugwa, igihe kimwe tuzonezerwa, igihe kimwe tuzokwirugwa imibabaro. Ibiducamwe ntuzosubira kuvyibuka ukundi, uzonezerwa bihagije mwene data nitwamara gushika kuri uwo mugwa. Imana idufashe cyane. Hano mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 ku murongo wa mbere haravuga ngo ijuru risha n'isi nsha, mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mw'ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri ku bantu bayo, kandi yizogerera muri bo,
nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo, izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bizoba bishize. Haleluya! Ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba byose ndabihindura bisha. Andika, kuko ayo majambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi arambarira ati, karabaye, ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa kw'isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. N'aya majambo y'Imana. Imana ibahezagire cane bene data. Twirinde ibi bintu bivuzwe hano. Twumvise yuko abizera, abakiriye umwami Yesu, abatandukanye n'ingeso mbi, abatandukanye n'ivyaha, tuzokwibera iwacu mwijuru. Ariko uwo mugwa wera uzoba kw'abakijijwe, uzoba mwabihanye ivyaha bakabireka. Twumvise ngo ariko umugabane w'ibijora n'abarozi n'abicanyi n'imborerwa n'abasambanyi n'abasenga ibigirwamana n'abarozi, abo bose umugabane wabo uzoba ikiyaga caka umuriro n'amazuku, ngo nico rupfu rwa kabiri. Imana igufashe mwene data, wiyubare ico gihano ntuzogihanwe, kandi Yesu yaratanze amaraso yiwe ku buntu, yaratanze amaraso yiwe ku buntu, kugira ngo uyozemwo wese acaronka ubugingo budashira, acaharigwa, aciyandikwa mu gitabo c'abana b'Imana. Nuko rero Imana idufashe n'aya majambo y'Imana. Iwacu ni mwijuru. Uko Yesu yaduze natwe niko tuzoduga. Amena. Uko Yesu yareruwe agaterurwa n'ibicu, natwe mpwemu yarazoduterura bene data, aturenganye ico kirere cose, kuko tuzoba turi mu bushobozi bukomeye bwa mpwemu yera. Nuko rero Imana idufashe, nawe aho uri uyu munsi wibaze kubw'uyu mugwa wera, wibaze kubw'uyu mugwa wera, wibaze kubw'uyu mugwa wera abakijijwe bazobamwo. Ukora ibishimwa n'Imana, ukora ibishimwa, ukora ibyo mpwemu yera ashima, kugira ngo uzobe kuri uyu mugwa, kugira ngo nawe izina ryawe rizosomwe muri ca gitabo c'ubugingo, igihe amazina azoba ariko arasomwa y'abinjira muri uwo mugwa. Ndakwifurije mwene data kuzokwinjira muri uyu mugwa. Ndakwifurije ko twozokwibanira muri uyu mugwa wera, ariwo Yerusalemu musha wururuka kuva mwijuru ku Mana. Aho niho rero tuzokwama tunezerewe. Nawe uzovuga ngo ibibazo biraje, nawe uzovuga ngo ubukene buraje, nawe uzovuga ngo ndabuze ya bisi, nawe uzovuga ngo ndabuze rasiyo, nawe uzovuga ngo ubupfuvyi buranyishe, ngo ubupfakazi burangoye. Oyaye, tuzokwama tunezerewe, kuko ivyo byose bituruhisha Yesu azoba yabihanaguye, yabikuye. Twumvise ngo azoduhanagura amosozi yose twaritse. Egome, ibibazo tugenda ducamwo, intambara, amageragezwa, Yesu azoduhanagura amosozi yose ku maso. Haleluya! Tuzokwama tunezerewe ibihe byose. Ndakwifurije mwene data uyu munsi kwakira uwo mwami Yesu, kugira ngo nawe uzoje kuba nk'ayo mazu, uzoje kuba kuri uwo mugwa yagiye kudutegurira mwijuru. Murakoze cyane abariko baradukurikirana, abo twariko turasangira amajambo y'Imana. Mwese Imana ibahezagire cyane. Twariko turumviriza aya majambo y'Imana biciye ku rubuga rwa Sabanirwa TV.
mushishikara mwiyaboneshe kugira ngo muzorushirize kugenda muharonkera byinshi kandi abenshi bikabafasha. Dusabe rero mukore cya gikorwa gikomeye cyane cyo kuyabonesha, mufyonde jeme, mufyonde sabone, mugire partage na commentaire muzandike kugira ngo ubutumwa bushike kure cyane hashoboka, abenshi babohewe mu byaha babohoke. Ndazi Yesu niwe mukiza w'abantu bose. Murakoze cyane, Imana bahezagire. Mwari kumwe na Sabanegwa TV. Ciao ciao.